Ndabaramukije bakunzi bayaga muganga, ikiganiro gisanzwe kibashikiriza inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza rero, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije aho muherereye hose. Jewe Janvier Manirambona nasanzwe batunganiza nkongera nkabashikiriza kino kiganiro yaga muganga. Tumaze iminsi rero tubashikiriza ibiganiro, twabashikirije ibiganiro bitatu byose byavuga ku bintu twokora byodufasha gushishikara kubaho dufise umunezero wuzuye, twishimye, tunezerewe, tuguwe neza, kubera yuko ari nkenerwa kandi ari ngombwa ko igihe cyose umuntu akwiye guharanira kuba muri ibyo bihe byo kubaho anezerewe. Niyo magara meza. Ubayeho n'ubundi wijiriwe, ubabaye, uhangayitse, ucumukuye, urumva nyine ahoya nta magara meza ubufise. None rero twarabonye yuko naho hariho byinshi bituma umuntu atanezerwa, naho hariho byinshi bituma umuntu abaho ababaye, naho novuga ngo ibyago byama mu nzira, ariko biracashoboka yuko umuntu abaho anezerewe, abaho yishimye, umugani w'abaraho, abaho ahimbawe, ubundi yavuze ngo atimawe. Novuga ngo ibihe byiwe byose, kuko nubwo yoba yahuye n'ibimubabaza, acaharanira kuva muri iyo mudu y'umubabaro agasubira muri mudu y'umunezero. Kino kiganiro rero ni ikiganiro ca kane, kandi ni ikiganiro ca nyuma muri runo rukurikirana rwa bino biganiro bine twari twashizemwo ibintu bishobora gufasha umuntu gushishikara kubaho yishimye, gushishikara kubaho anezerewe. Uno mugwi rero wa bino bintu bitatu ni umugwi uvuga ngo umuntu kugira ngo abeho anezerewe igihe cyose, abeho afise umunezero, akwiye kurondera agashiraho ibimunezera, ibituma abaho anezerewe. Ngaha mu manota mfise ikintu kivuga ngo trouver le plaisir et la joie. Umuntu akwiye guharanira kurondera ingene abona atura, kuvuga akidentifia mbega ni ibihe bihora bituma nezerwa, ni ibihe bintu bihora bituma mbaho nishimye. Iyo mbuze umunezero, iyo mbabaye, ni ibihe bintu nkwiye gukora. Hari umuririmbyi yavuze ngo iyo ngowe ndasenga. Ni indirimbo yo muri za ndirimbo zo mu gitabo kirimo indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Rero umuntu akwiye kumenya ngo mbega ni ibihe bintu nkora nkanezerwa, bikancomora muri mudu y'umubabaro, bikansubiza mu bihe by'umunezero. Ibyo rero umuntu akwiye kubyigako. Mbega ni agapira, mbega ni agafilme, mbega ni nagafanta, nakuja gufata kamwe, mbega ni akabenzi mbega ni mushikake, shikura ibintu nyene nk'ivyo. Ikintu cya mbere rero muri uyo mugwi w'ibintu umuntu akwiye kuraba akamenya ibi bintu nivyo bihora bimufasha gusubira kugira umunezero, ni ikijanye ngo n'ukuntu umuntu wakwiye novuga ngo kugira akamenyere, akimenyereza gusubizwamo umunezero biciye muri musique. La musique, umuziki canke muzika canke indirimbo, munyemerere mvuge gutyo ngo kumviriza umuziki, indirimbo, na cane indirimbo ziri slow, indirimbo ziri douce, indirimbo zoroshe, indirimbo novuga ngo zikwega, abandi bavuga ngo gusakuza, zidasakuza, zitarimwo uruyogoyogo rwinshi, zirimwo ingoma n'ibicurarangisho bigenda nyene gahoro gahoro. Ngo birafasha kugira umuntu agira umunezero, birafasha umuntu kumva yuko aruhutse, birafasha umuntu kumva yuko asubiyemwo ibyishimo. Na cane nimba byo kuba umuntu akunda muzika, kuko kuvuga ngo ni bose. Hari abadakunda umuziki, hari abantu bakunda ibindi. Umuntu wese afise ibyo akunda, udakunda iki akunda ikindi, uko nyene ibintu nyene nk'ibyo. Rero ngo kumviriza la musique
birashobora gutuma ngo umuntu yumva yuko asubiyemwo umunezero, akumva ko aruhutse, akumva yuko iyo mizike imwibagije, imukuye muri bya bihe by'umubabaro yari arimo, akumva asubiye kunezerwa. Kuko n'izo ndirimbo nimba ari nk'indirimbo asanzwe azi, iyo ariko arazumviriza aca aririmba nawe, ugasanga arajana n'izo ndirimbo. Gutyo rero biraheza bigafasha, bigatuma umuntu agira nte, bigatuma umuntu yoroherwa, bigatuma umuntu yumva yuko asubiyemo umunezero n'ibyishimo. Ico ni ikintu ca mbere. Ikintu ca kabiri ngo umuntu akwiye ngo gufata umwanya akaja ahantu akiyibutsa neza na neza ibintu bihuye n'ibyo akunda, ibintu bihuye n'imbona kazoza yiwe. Nimba umuntu ibikorwa akunda ari ibijanye no gusoma, ibijanye no gucuraranga, ibijanye na sport, ibijanye no kudandaza, wakwiye gufata umwanya akaja muri ibyo bikorwa nyene bimuha umunezero. Mu gihe uyu muntu yarahuye n'ibindi bimubabaza, avuye muri ibi agahungira ibimubabaza, akabihungira muri bya bindi akunda, bica bigenda neza. Ntakorero umuntu akunda kuririmba aciye aja muri korale ahantu hari louange na adoration, biramufasha kumva ko acomowe muri ya mood, abaye déconnecté muri ya mood y'umubabaro, akumva abaye connecté muri bya bintu akunda, kwa kuririmba ya louange et adoration, ca gisirimba, ibintu nyene nk'ibyo n'izindi ndirimbo canke n'ibindi bintu kana ama activité umuntu akunda, niyo abakwiye guca jamwe, kubera yuko kubera ko asanzwe abikunda, kuba abikunda ni umutaho udasanzwe uri mu bintu biza gutuma aca yorongera kuhotova umunezero, gusubira kuronka umunezero n'ibyishimo, agahimbarwa, ibintu nyene nk'ivyo. Rero hashobora kuba ama activité menshi atandukanye, zishobora kuba indirimbo, ishobora kuba musique, ishobora kuba sport, ishobora kuba ibindi bintu byinshi kanaka bitandukanye. Umuntu niwe abazi neza ati ibi bintu ndabikunda cyane, iyo ndabirimo numva ndohewe, numva nezerewe, numva mpimbawe. Ivyo bintu nivyo uwo muntu aba akwiye kuba. Hari abakunda guteka, abakunda kumbure novuga ngo kudekora, abakunda utugenegene, ibintu nyene nk'ivyo. Abo biba bisaba yuko baca muri ivyo nyene. Nimba ari imico ndangakaranga, umuntu agacaja ahantu hari club itamba ikoresheje bya bintu nyene by'akaranga, umuntu agaca abijamo, kandi biratuma uyu muntu ashishikara guca agira umunezero. Ibintu rero bigaca bigenda neza. Ico cari cya kabiri. Ca gatatu naco ngo ni icuko umuntu ngo yipfuza kugira umunezero akwiye kuba mu misi mikuru. Umunsi mukuru uwo ari wo wose wumva ufitiye uburenganzira bwo kuwujamwo, ukwiye kuwujamwo, kuko umaze kuba ari umunsi mukuru, c'est-à-dire yuko ari ibirori. Iyo ari ibirori naho haba hari ibintu binezera bibereye ijisho, haba hari ibintu bituma umuntu anezerwa, haba hari ibintu bituma umuntu yumva ko aryohewe. Rero burya ngo si byiza kureka kuja mu manza z'umunezero. Nimba wifuza umunezero, ukwiye kuza witaba imanza z'umunezero ziri muri societe, ziri mu kibano, ziri ahantu dusanzwe tuba, ziri muri eglise, mu ishengero, muri ama association n'ahandi hose hatandukanye. Kuko kwari imanza z'umunezero, nawe ukaba ushaka umunezero kandi ukaba ukeneye kuwamana, byiza ukwiye rero nawe kuja aho hantu hari abantu banezerewe, abantu bambaye neza, abantu bariko baratamba, abantu bariko bararirimba, abantu bariko baratanga amakado, umugeni yambaye neza araberewe. Ivyo bintu kubimaramo umwanya biratuma woroherwa, biratuma wumva kuryohewe, biratuma kandi nawe wumva kugize umunezero. Gutyo rero bigaca bigufasha kuba mu bintu bituma ugira umunezero n'ibyishimo, novuga ngo biramba canke birama, ibintu nyene nk'ivyo. Rero bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga cacu cuno munsi, ikiganiro cacu cuno munsi naha ngomba ndagisozereze mvuga yuko turangije urukurikirane rw'ibiganiro bine. Twavuga yuko
ari ibiganiro bitumbereye kubwira abantu yuko bishoboka yuko umuntu aharanira kuba hanezerewe, bishoboka yuko umuntu agwanya umubabaro hanyuma agaharanira gushika ku munezero, kandi umunezero wamaho, umunezero ugumaho, umunezero uramba, umunezero urama. Ibyo rero biraharanirwa kubera ko kurondera amahoro bidusaba guhoza ko, kandi kurondera umunezero bidusaba guhoza ko, kurondera amagara meza bidusaba guhoza ko. Shishikara rero mushire mu ngiro izi nyigisho zose twavuganye muri bino biganiro. Nimba utashoboye kubikurikirana live igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, mpaka ku gice cya kane, uzosanga bishoboka, uzosanga hariho ibyo ushobora gushira mu ngiro hanyuma bikaguha umunezero, ukabaho wishimye, ukabaho uhimbawe, ukabaho unezerewe, ukabaho utababaye. Nicyo tukwipfuriza twebwe abo kuri Ntambwe Idahita TV. Jewe Janvier Manirambona rero nabanye namwe, ndabikebanuye, ni agahwane.